ngira ngo umupira twaravukanye kuko natangiye gukina ndi umwana muri primaire deja twarakinaga natangiye ndi umugardien de umunyezamu hama primaire heze nari n'umunyezamu wa école primaire quartier 4 Ngagara école officielle kera nari umugardien gushika meza primaire nari umugardien hama ngeze muri secondaire ndahindura nja gukina imbere mugabo rero urumva gutangura gukinaho mbere yo gutangura gukina nk'abana bose bo mu gisagara twaragenda kuri ya stade ya kera bita Fifu abatabizi biratwengeje ni Fédération Indigène de Football de Zumbura indigène rero ngira ngo sindi ndakubisigura urazi abo bazungu bakreye umupira bazanye stade bahita ko football indigène urumva indigène cyari cyo oya indigène n'abantu b'abapaysan plutôt bari hasi le peuple primitif bari hasi cyane batazi ikintu na kimwe bon mugabo muri secondaire deja muri secondaire natangiye gukina umupira muri equipe yacu y'ishure ya lycée de l'amitié twakina championnat muri KD même twari fite ishure ryuzuye neza turiyandikisha muri stade muri association turakina 3e division equipe yacu yitwaga Uragan no muri école secondaire umva twarakina umupira kandi nari capitaine jewe igihe cyose nakina nari capitaine muri icyo gihe cyose imyaka ari twiga imyaka 5 nari capitaine w'equipe y'ishure kaminuza narakina na Congo muri volley équipe nationale ko nakina na volley bon hama nyene amashuri aheze ndagaruka mu Burundi nkishika bikera muri 83 ngishika umurongozi wa Vitaro arambwira ati turagusavye uze kudufasha ko icyo gihe nta ba technicien twari turyohewe nyine gukina byari ibintu mu Giswahili abantu bavuga neza ngo ariko anatafuta sifa c'est-à-dire abantu bakubone cyubahiro kwa kina muri equipe ni hama rero tukitahira donc kera rero umva twe twikundiraga iyo sifa kwikinira umupira nta kintu cy'amahera twevuriwa neza kandi rero nuko ataba entraîneur benshi bari bahari mugabo abari bahari bakinye umupira baradufasha gukora ama-entraînement nyene ikintu cyari gikomeye sana kurusha nubu hari amatara udashobora kwiyumvisha hari abana bazi umupira gose nubu barahari kandi bashobora kwigeza kuri mugabo ya esprit yo gukunda ibintu gukunda utuntu nituma bagera kure kuko maze kugira n'icigwa kuri icyo kintu nagize ikigwa ababonye chance bubu bakava bakaja hanze twaraharuye dusanga bashika n'ijana hafi ijana mugaba bashoboye kuba aba professionnel ntibashika batandatu ntibarenga batandatu vrai professionnel mvute urya yaramenye nk'aba Saidon ba Nonda Papi Bajuma Mosi barya ni bake cyane mu babonye chance bavenga kandi abo bahungu barabaza umupira umva kera rero ivyo ntibyabagaho kera nta kuvuga ngo nzoja gukina iyi politique yo kuja gukina hanze itanguye vuba cyane nabo hanze ntabwo bari bazi ko Burundi hashobora kuba hari abakinyi ba privilegiaga bari abiwabo abarabu aba West Africa bake ubu nibo benshi basigaye bagenda nibo bagenda gusa rero kasanga nivyo byaba abasore bacu bubu bagenda ntagire icyo bakora baruzi Buraya batagira icyabajanye sico bakoze oya kandi bavuye inora bakinyi tubona ko bakomeye kandi ntabwiye amazina yabo ntiho byemera c'est une capitale cosmopolitaine no kuvuga ahantu hari ubwoko bwinshi batandukanye equipe rero zatangiye mu communauté ngira ngo baravyumva icyo bivuga communauté n'abantu bari hamwe usanga basangiye umuco basangiye ubwoko basangiye religion nk'ivyo nk'iyo dutangura ku equipe jewe nzi n'entraîneur nakinyemo Vitaro yari equipe ya communauté rwandaise bari ngaha mu gisagara mu Burundi barakora equipe yabo
Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese abakunzi ba Black TV, twongere tubashimira aho muri hose, abari ngaha mu Burundi, abari mu makungu, aho twavuga abari muri za Canada, abari Australia, Europe ndetse no kwindi migabane, aho ntitwokwibagira muri Asia, abari ku muri hariya mu Bushinwa, aho tuzi ko ikija cha coronavirus kitabamereye neza. Mukomeze kwihangana, natwe tuzoguma tubana namwe mu kubashikiriza amakuru atandukanye kugira ngo mushobore kuje mu myidagaduro nka kwa kundi twabikora ubwa mbere, nka kwa kundi nyene twanavyiyemeje. Birumvikana rero Black TV no munsi yamaze kuba ikora ikiganiro cyangwa se yerekeza ku mutumire w'ikiganiro no munsi, numumenyereza n'umuntu yabaye umuntu akomeye ngaha muri sport y'u Burundi, n'umugabo amenyereye umupira w'u Burundi cyane, n'umwe beshi bakunze kuvuga ko ari ikagashitsi kakira kavumbika umuriro, beshi bagatangara, ariko yaramaze kuvyemeza. Amaze imyaka myinshi mu mupira w'amaguru ishika ku 30 ari umumenyereza, yarawukinye yabaye umwanya muremure. Uwo rero nawe se uwundi numumenyereza w'umugwi wa Vitaro muri no mwanya ni directeur technique, ni Kanyenkore Jean Gilbert beshi bamutazira Yaounde. Reka ndamuha ikaze kuri micro za Black TV, ndamwifurize kuza kubaronigwa mu kino kiganiro tugiye gukorana nawe. Ndabaha ikaze mumenyereza. Murakoze cyane kuba mwanyiyumviriye kumbaza ibintu by'umupira, kuko ibyo bavuze nibyo urabye neza imyaka maze mu mupira. Ndi umucoach byonyine ni imyaka myinshi, 34 ni myinshi cyane. Bongeho niyo nabaye rero mu mupira, d'abord ndi umukinyi, ubundi ndi umwana ntora n'imipira inyuma y'igori, byose byo biri kumwe. Donc narakurikiye umupira w'u Burundi kuva kera gushika no munsi. Mbega muri make tugira ngo tutainze kuja kure, utanguye wibwira abakunzi ba Black TV, kuko birumvikana ko ofisi imyaka myinshi muri uyu mupira w'amaguru w'u Burundi. Kanyenkore Jean Gilbert Yaounde yoba yatanguye gukina umupira ryari cyangwa se yagiye mu mupira ryari, ni muntu ki muri rusangi? Uvuze ko mfise imyaka myinshi, niyo reka ndayivuge, kuko uno munsi ndakwije mu kwezi kwa kane imyaka 66. Urumva rero ni myinshi cyane. Naho iyo namaze mu mupira, ngira ngo umupira twaravukanye, kuko natanguye gukina ndi umwana muri primaire, deja twarakinaga. Natanguye ndi umugardien de but, umwezamu. Hama primaire heze nari n'umwezamu wa école primaire quartier 4 Ngagara, école officielle kera. Nari umugardien gushika meza primaire, nari umugardien. Amangeze muri secondaire ndahindura nja gukina imbere. Mugabo rero urumva gutangura gukinaho, mbere yo gutangura gukina nk'abana bose bo mu gisagara, twaragenda kuri ya stade ya kera bita Fifu abatabizi biratwengeje, ni Fédération Indigène de Football de Zumbura. Indigène rero ngira ngo sindi ndakubisigura, urazi abo bazungu bakreye umupira bazanye stade bahita ko football indigène. Urumva indigène cyari cyo oya indigène n'abantu baba paysan plutôt bari hasi, le peuple primitif bari hasi cyane batazi ikintu kimwe. Bon, batwubakiye stade kameme, iriya stade ya kera basenyuye ubire kuri Pagidas ya kera. Umupira uratangura, nanje rero mbere yo gutangura no gukina turi abana, twariruka hari match samedi dimanche tukaja kuraba, dutegereje ko umupira uhera kugira ngo twiruke twese dufate rya drapeau yo kuri corner, tuyijyane tuyitanga ukumvura nezerewe. Nuko nyine natangiye amarero, nyuma ntangura gukina nk'abandi bana mu gisagara. Bon, mugabo muri secondaire deja, muri secondaire natangiye gukina umupira muri equipe y'ishure, equipe yacu y'ishure ya Lycée de l'Amitié. Twakina championnat muri KD. Même twari fite ishure ryuzuye neza, turiyandikisha muri stade, muri association, turakina 3e division. Equipe yacu yitwaga Uragan. No muri école secondaire umva twarakina umupira, kandi nari capitaine. Jewe igihe cyose nakina nari capitaine. Twaratwaye na coupe n'amakado menshi cyane tukiri muri secondaire. Amarero mpejeje secondaire, ntaraheza secondaire neza. Iyo equipe yacu ya Uragan yaje kuba apprécier n'abantu ba equipe yitwa Bata, iri ya actuel Vitaro. Baduhuza n'abandi bana twanga nabo mu kinama bitwa Atala, duca tugira fusion, twitwa Bata B. Bata B rero yavuyemo abakinyi benshi cyane bakomeye, twakinana nabo. Hama umwaka umuheze, bamwe nkanje bari bakomeye nyine babajyana muri equipe A. Mugabo sinagize chance yo kubandanya cyane, kuko mugabo ni chance parce que umupira si cyo cyonyine umuntu akora. Naciye meza humanité nshanja kwiga Kinshasa rero urakurumva navuye no deja ndi muri Ligue A, muri iyo equipe yitwa
batanu bamaze kugenda jewe yaje kugira fusion ibyo turabivuga nyuma peut-être hama rero nca kwiga Kinshasa rero nakurikiye amashuri ntabwo nakurikiye cyane umupira mugabo no muri equipe y'ishure muri Institut Supérieur Pédagogique Institut National Pédagogique nizemo ibintu bya sport kuko nakoze education physique et sport hama muri icyo gihe cyose imyaka ari twiga imyaka 5 nari kapiteni w'equipe y'ishure kaminuza narakineye na Congo muri volley equipe nationale ko nakina na volley bon hama nyene amashuri aheze ndagaruka mu Burundi nkishika bikera muri 83 ngishika umurongozi wa Vitaro arambwira ati turagusavye uze kudufasha ko icyo gihe nta ba technicien bari muri Vitaro nako mu Burundi hari aba technicien bake cyane abayitwa bandindi ngira ndindi nta utamuzi hari nabandi quand même bakunda kubibagira bagize na chance yo kujya kuvyiga hanze hari umutama yitwa Buhungu Felix yakina muri Dynamique hari umutama yitwa Bigiriti Mathias bose we bakinaga mu equipe barafise equipe bayitwa Burikukiye ifise origine bien sûr ngira nuko igihugu cyari kimaze kwiga abo babiri bagiye kwiga ibyo entraîneur Buraya byandi bya stage banagarutse babaye abamenyereza ba equipe nationale y'icyo gihe hama hari undi muhungu yitwa Paul yakira muri Dynamique nawe umujoueur mwiza cyane yari na capitaine un certain moment yakina muri Burundi Sport Dynamique nawe ajya kwiga muri Allemagne aragaruka nawe aratoza nyene mugabo yaje kubireka kandi yabiretse kare ko ngira no baracyariho Paul amanyine nta ba entraîneur bahari ndindi na yaragize imana yaragiye kwiga muri Allemagne avayo afise diplôme bo entraîneur jewe navuye Kinshasa mfite diplôme imwe yaba bita entraîneur de moniteur de football mugabo ngishika ngaha bambwiye ngo ntangure ku entraîner nari nkiri jeune nanje numva ngishaka gukina mugabo sinasubiye muri ligue nagiye muri equipe corporative ziriya z'abatama abawigeze equipe twa Jimkana no biracyariho nubu n'abantu twari kumwe icyo gihe baracyariyo bari aba Jean Jacques Nyiminigabo ni benshi cyane nikina mu myaka itari mike mugabo naho natangiye ku entraîner Vitaro 3 ans après kuko nashitse no muri 83 naciye ntangura ku entraîner Vitaro muri 86 hama rero ndabandanya dutangura ibyo kwiga ku entraîner ngaha mu Burundi twari bake cyane twatanguye icyo gihe ariko abo twatanguranye icyo gihe n'ubu hari abakirimo après 30 ans barimo kabisa baracyarimo kandi twakurikiye amastage menshi cyane arengana 200 federation yacu yarakoze cyane n'aba directeur technique nationaux n'aba instructeur bacu bageze kure ba Dominique yarakoze cyane kugira ngo abantraîneur bino batera imbere kubera amastage n'amarecyclage ego nuko rero kugeza ubu urumva gushika uno mwaka nagira nkiri entraîneur wa Vitaro mugabo habaye impinduka gatoyi ko dushaka gukora academy ya football abo bantu rero babishaka n'abazungu bashaka kudufasha muri iyo sens barapropose ati Yaounde ko akuze kandi iby'umupira bizi reka ducree academy we azaba directeur wa academy hama kandi abe directeur technique wa equipe ya Vitaro ndabicewe nta kibazo na kimwe mugabo Vitaro nishaka ko umu entraîneur mpari ngize imana bazana umuhungu nigishije n'umwana nk'umuhungu wanje ubu niwe yafise equipe ya Vitaro kandi biragenda neza uravye ingene umupira wagiye utera imbere unsubira inyuma wongera ugatera imbere mu club ntacyo bitwagwiza turashima Kocha utubwira urugendo rurerure wakoze cyane kugira ushike kuri runo rugero ugeze ko gere kuri no myaka ni imyaka myinshi cyane birumvikana ko umupira w'amaguru wawukoreye ikintu kinini ya cyane ngaha mu Burundi ariko ndashaka tugaruke rero muri ya migwi ugererani uravye imigwi y'ico gihe mwege mwari mufise ico gihe mu runganwe rwanyu mbege yari yihe migwi yari mu mupira w'amaguru ni yihe migwi yari ikomeye cyane gusumba iyindi ni yihe migwi yo bigi hari mwakino gihe ego urumva ni ibintu umugi uvugutereka ngereranye
umupira wa kera n'umupira w'ubu reka ntangurure ngaho by'amakipe ndayavuga. Umupira wa kera maze kubiganira n'abandi ba journaliste, umupira wa kera harimo ishaka, harimo urukundo, nta muntu n'umwe yakina atekereza ibintu byerekeranye n'amahera n'amafaranga. Kera ugize imana ukambara mayo ya Vitaro, mayo ya Manyema, mayo ya Dynamique, mayo ya Prince Louis, mayo y'ikipe zose za kera zari zikomeye za Interstar, ariko yari itaritwa Interstar, icyo gihe zitwaga za Gillette, FC ndakubwira igihe yaziye. Icyo gihe rero hari kwikinira gusa, wama kera baraturekera n'amamayo twakinije tukayatana kugira ngo uce muri quartier bakubona ukumva birakuryoheye. Ntabwo twatekereza ko ifaranga ryariho. Twashobora no guheza gukina kuri stade harya, tukicira mu bwiza bakadusororera, tukitahira nko muri zangagara za Kamenge n'amaguru, nta susi nimwe, nta byo kurindira prime domari. Oya, nta prime yabagaho, nta prime, nta mushahara. Abafana nyine n'abamambre gusa bararyoherwa, uryohewe akashobora kuguha na sanfra yari amahera menshi. Icyo gihe icupa ry'inzoga ryagura 8 francs 12 francs. Twari turyohewe nyine gukina. Byari ibintu mu Giswahili abantu bavuga neza ngo ariko anatafuta sifa c'est-à-dire abantu bakubone cyubahiro kwa kina muri ekipi ni hama rero tukitahira. Donc kera rero urumva twe twikundiraga iyo sifa, kwikinira umupira, nta kintu cy'amahera. Twevuriwa neza kandi rero nuko ataba entraîneur benshi bari bahari, mugabo abari bahari bakiniye umupira baradufasha gukora ama-entraînement nyene. Ikintu cyari gikomeye sana kurusha n'ubu, hari amatara udashobora kwiyumvisha, hari abana bazi umupira gose, n'ubu barahari kandi bashobora kwigeza kuri, mugabo ya esprit yo gukunda ibintu, gukunda utuntu ntituma bagera kure, kuko maze kugira n'ikigwa kuri icyo kintu. Nagize ikigwa, ababonye chance bubu bakava bakajya hanze, twaraharuye dusanga bashika n'ijana, hafi ijana, mugabo bashoboye kuba aba professionnel ntibashika 6, ntibarenga 6. Vrai professionnel mvute urya yaramenye nk'aba Saidon, ba Nonda Papi, Bajuma Mosi, barya ni bake cyane mu babonye chance bavuyenga, kandi abo bahungu barabaza umupira. Umva kera rero ivyo ntibyabagaho. Kera nta kuvuga ngo nzoja gukina, iyi politike yo kuja gukina hanze itanguye vuba cyane. Nabo hanze ntabwo barabazi ko i Burundi hashobora kuba hari abakinyi ba privilegiaga bari abiwabo, abarabu, aba West Africa bake. Ubu nibo benshi basigaye bagenda, nibo bagenda gusa. Rero kasanga nivyo byaba abasore bacu bubu bagenda ntagire icyo bakora, baruzuye Buraya batagira icyabajyanye sicyo bakoze. Oya, kandi bavuye inora bakinyi tubona ko bakomeye, kandi ntabwiye amazina yabo ntibo byemera, ariko nta na kimwe bashitse ko kubera cya kintu bita mental mu mutwe wabo, ni kwiberaho gutyo muri ambiance. Ntabwo bazi ko umupira ari diplome Imana yawe yarahaye umuntu. Je namana bibabwiye kuva kera, reka gusuzugura umupira kwa ayo maguru, niyo diplome yawe. Ntimwagiye mu ishuri, Imana bahaye iyindi nzira, ariko si ho muri. Ndabona ababishoboye ubu barifashe neza, bameze neza. Donc mu majambo make, kera umupira wari kwinezereza, kumva nyine unezere ko wakinye, bakubonye, abantu bakubonye, ugatraversa bwiza yose, buyenzi yose, wigaragaza, ukumva uraryohewe. Abubu rero bobo nkagucire ko ni ikintu kitwa amahera cyaraje. Nivyo ntituvyanse by'amahera, kandi ntushobora no gutera imbere cyane ata amahera ukoresha, birumvikana. Bo barexagera, c'est-à-dire barashaka cyane n'ibidashoboka. Ukumva umwana ari muri 3e division ariko arasaba recrutement, ari muri 3e division akaza kubwira ngo president nkeneye ko mundihira inzu. Umwana abakera twese twabaga muhira, nta muntu wabaga ngo yarapanze. Abubu kumva ngo president ngo madame yavyaye afise 17 ans,
ngo madame yavyaye madame yavyaye afise 17 ans nuko bafise nanje muri equipe donc ntabwo bwashyira a profit tala zabo ikindi rero kibyica abo bana nivyo bigenza nabi kuri muri iyo faso yo gusabiriza n'ubwenge buke mugabo rero n'abatwara ama club nabo ntitwabasiga nyuma ntibafasha simba vuze nabi baragerageza utwo bafise umupira naho ufise iki uri umwe ngo James Club ukura mu mfuko wawe amahera uhabajwera uri abajwera imishahara amazu cyangwa ibintu nk'ibi soins médicaux nibyo gukundira rero iki gikenewe kugira ngo turiho turakompara vya kera ibyo byose bitasabwaga equipe yari kwiri abajejwe umupira bari bakwiriye gufata ukuntu kose gushoboka bagafasha ama club niko konyine umupira wotera imbere gufasha ama club ni gute nuko yashakira ama sponsor ego byari byatanguye vraiment ni leta habaye n'amaloi ya sponsoring seulement ntiyabaye en application byari ibintu byiza cyane raba nk'ubu Brarudi irafasha umupira w'amaguru mu minwe Brarudi irarihira donc iha mahera FFB niyo sponsor ya FFB muri yitwa League Premier League hari amahera batanga ariya mahera arafasha kuba amakipe aje gukina mu ntara hose FFB kuri amahiriro baturihira amatike y'imiduga y'amabisi icyo ni cyambere kiza Brarudi yakoze hari n'amahera itanga y'amaprime nk'ivyo rero Brarudi si yo societe iba mu Burundi yonyene kandi societe ntiyo kwizana abajejwe rero umupira bari bakwiye kuziruka inyuma nawe ntabwo ari obligation ariko bakabumvisha ko bariko barafasha urwaruka ubonye aba bana mbega wibajije abana cy'umupira uno munsi mu Burundi bava mu bantu hariya mu Buyenzi mu Kinama mu makartier yose hari udukipe tw'abana dufashijwe nandi ugasanga no mutamu umwe akubwira ngo je nifitiye agakipe kazavamo bariya bangu bose nshobora kubabwira n'amazina bafite udukipe twinshi c'est-à-dire bantretena abana bariya abantu bari bakwiriye n'ibidari kuko nibo bafasha umupira nta mahera vuba extraordinaire bafise ariko baragerageza bakagurira abo bana uturato umunsi wa match bakabagaburira nabo ntaho bikora ibiriya nta hantu mwisi equipe ifatwa n'umuntu okay barabo bo bafise ama miliyari barabikora muri za Qatar ariko ini wacu ntibikunda kereka za societe zemeye zikasponsoriza ama club amatara turayafise rwose menshi cyane bakabateza imbere yego Kocha uratubwiye byinshi mu byerekeranye nuko umupira ushobora gutera imbere ariko ndashaka tugaruke kuri bano bakinyine basohoka bakaja hanze mbega mu gihe cyanyu hari abakinyi mwari mufise binjira mu migwi bavuye mu bihugu byo hanze ko tubona ubu imigwi ishobora kwikora hakujya iyo yatanganyika abandi bakikora hakujya yakanyaro bakazana abakinyi canke ico gihe cyanyu mwara abakinyi babandi bavuga ati tuva hamwe tuva mu karere kamwe reka dukora umugwi ukomere bigatuma umupira wanyu ukomera gusumba uko tubibona ubu bimwe usanga bashira n'imbere ayo maronko muri ko muravuga nyene kwigora cyane n'icyo kibazo no kubera ko nta numwe ndabizi gose nta numwe bavuga ngo yavuye ngo akina hanze ngo yaje kuramforsa ngo equipe nationale ntawe gushika mu myaka yavuba nta numwe bose equipe nationale abana bahano bonga mu gihugu ntabwo rero tugeze tukira aba professionnel ibi bya professionnel bije nta n'imyaka 10 irahera kuvuga ngo reka turondere abari Belgique abari Australie abari muri Afrique no muri Afrique ntabariyo wapi twakontaga kuba joueur bacu kandi bari banakomeye vraiment nuko gusa imfashanyo yari nki cyane birumvikana numumenyereza yabaye n'umukinyi azi byinshi kuri football y'u Burundi cyangwa se ku mupira w'amaguru mu Burundi benshi murashobora kwibaza ati uyu mupira w'amaguru wavuye hehe wageze kuki ariko arakubwira urumva ko umupira w'amaguru ufise ahantu wavuye ariko aho wifuza gushika ku bwawe nk'umumenyereza ubona ari hehe ubona umupira woba warashitse canke hari intambwe iki hari kugira ngo umupira by'ukuri ugere kure tubone babakinyi nkuko nyene kora bivuga ko harimo akagorane ko gutahura ku bakinyi agasiri cyangwa se nk'ibango n'abakinya kwe gukoresha ndetse nabo bari muri iyo migwi tuvuye kuri bya sponsoring no byabafasha imigwi ubona ryo birihe nk'umukinyi umwe kuri umwe cyangwa se umurongozi wa equipe
mbere nohera inyuma gato ko ibyo bya sponsoring bavuze kugira ngo umupira utere imbere ntitwobyibagira na gato ko nicyo cyonyine cyatuma umupira utera imbere. Dutanguye ikibazo ingene nacyumvise umupira wavuye hehe wateye imbere gute, ni ibintu byaje n'imbere ya independence ko amakipe nk'aya menshi ndayakubwira yabayeho muri za imyaka 50 na za izo za Vitaro wumva ndakubwira iyo zavuye amakipe yose ndazi iyo yavuye. Ni nkuko barya batama twavuze ati bikorera dukipe tw'abana abandi dukipe tw'abana ukabona abana baraduze bateye imbere. Rero kera mbere ya independence na nyuma gato ya independence hari amakipe yavutse mugabo au départ mbere ya independence ngaha i Bujumbura cyari igihugu c'est une capitale cosmopolitaine, no kuvuga ahantu hari ubwoko bwinshi batandukanye. Ekipe rero zatangiye mu ma communauté ngira ngo barabyumva icyo bivuga. Communauté n'abantu bari hamwe usanga basangiye umuco, basangiye ubwoko, basangiye religion nk'ibyo. Nk'iyo dutangura ku ekipe jewe nzi n'entraîner nakinyemo Vitaro rero ekipe ya communauté rwandaise bari ngaha mu gisagara mu Burundi barakora ekipe ya